Cyacu kwiba application je yo kwiba yaramvuyemo vraiment niswe izina rimwe na mama irindi na papa irindi ndagitwa na grammaire avyara mama mama yanyise nishimwe papa nyita Andi grammaire nyokuru wanje acanyita Cedric kosa mu rugo nyene bategeza kumubabarira igihe umva nanje ituma bivye ivyuma bakakubabarira mukaba mutegura kandi kuzobandanya mukorana nimba nari ivyo ivyuma bakambabarira barankunda cyane vraiment mwari muri salo ariko ari monsha twashaka tumushikira twaramusavye ko tubonana avuga ati nta mwanya bifiti ariko uyu munsi reka tugira ngo tumushikirire tumwibarize nyene ibintu bimwe nyene dusanzwe tuzi nyene mugabo kwanza muramwibonera mwebwe nyene cameraman tugende kwanza tumuraba ahantu Andi umeze neza umeze neza nawe yego ndameze neza namenye gute ngo ndi ngaha dusanzwe tubizi nyene babizi ko ari byo bintu byacu nyene dutegeza kurondera ahantu buriye ntamatuka kwibonera hama nibazi ko atakibazo kwa tuhagusanze ari nta kibazo gusanze ntaratangura n'ibintu ni bon kandi mbanza ndamutse abakunzi ba Limit TV niko yitwa ni imwe mu mateleviziyo nkurikirana cyane kandi nkunda apari yo kubafana ndabakunda merci nako turabakunda cyane welcome kan boss banze ukure ko tubane dukore gato y'akazi kabana nibo hama mwamiboneye aradukundiye arabitwemereye kugira ngo tumanze tuganira avuze ati nitwoganira muri sale ka tumaze tuganirire aha hanze abakunzi ba Mix TV yabaramukije cyane turi kumwe na Andi benshi ne baguherutse kukubona ariko uyu munsi dushimye bakwiboneye ko tumaze imisi tukurada cyane urabizi nawe okay umeze neza none ibon ndashima meze neza nawe meze neza ego ndameze neza amakuru y'imisi ni meza kuko hagiye bibiri irigisha ko ukwiye gushima ibibi n'ivyiza kuvuga umwanya wose imisi yose jemba na mashima tu bimeze neza okay Andi no musi twumvise ngo urafise anniversaire hama kuri stati yawe wanditse ngo uyu musi murasanga muhira nta handi hantu muza kusanga ni muhira yene twaje muhira twakubuze batubwiye kuri sare no tuvyateka tuhishikire ngene kuri sare niyo mpamvu mwaciye muze none ubona mwaje sangapi cyo twagombye tuzinduke gusa kugira ngo tube turibonekesha karengena ati tuze kuvyibonera yene tuze gushika hano oh ego sifise anniversaire ahubwo navutse uyu munsi ni umunsi w'amavuko yanje navutse le 23 février kama nkaba nzimenyereye yuko iyo umuntu abonye cover anniversaire baba bafise mu mutwe ko afeta bakaba bamenyereye ko kenshi mfeta cyambona umengo mu munsi sindavyiyumvamo map yanje niyo muhira unkone yaransanga muhira ampereza ko kamoya cye yitahira mbe Andi burya ukije imyaka ingahe no munsi no munsi ni 22e anniversaire yanje okay hama Andi ukije 22 muri yo 22 hari ikintu uvuga ati iki kintu vraiment ndagishima kuba cyarashitse nyene cyo kintu ukavuga ati muri uyu mwaka naragishitse ko vraiment ndagishima ni nkicahe ubona ati je noshimira n'Imana nonashima cyane ni nkicahe Andi umwaka weze n'uyu mwaka hari itandukaniro rinini usivye ko hatabuze n'ivyapfuye hari ibyabaye byiza hakaba n'ivyapfuye ariko nibaza ko ivyapfuye byabaye bikeya hama ibyabaye byiza nivyo byabaye byinshi kuvuga ko kimwe gusa mu bintu nibuka byabaye birananyohera cyane nibuka ko nungutse abansi benshi biciye mu kazi kanje iyo ni nyungu kuri jewe kuko abansi nibo banyigisha gutera imbere mu kazi kanje ka minsi yose no mu vyumviro vyanje ikintu uvuga ati naco narahomvye muri uno mwaka vraiment naragihomvye tumva ko waronse abansi benshi ukavuga ni nyungu ikintu naco uvuga ati ko wahomvye naco tubwira ni nk'icyayi ikintu noba narahomvye uyu mwaka nakoze ku mahera menshi ariko je nagumanye make urumva ko nahomvye cyane nakoze ku mahera menshi ariko cansigarana make urumva ko ruguruhombo runini cyane nimba atari banga utubwira nk'amafaranga ubona ni menshi wakoze ko tubwira ni nkangara yari 65 000 francs 65 000 francs niyo wavuga ati niyo nakoze ko menshi sanga sigaranye 4 000 francs
Okay, ni sawa ntacyo muga janye no kwabonye ikosa. Okay, umuntu yabonye ikosa aravuga ati jewe ndikosoya ariko ndahende uyu munsi utanga uyu mwaka w'imyaka y'amavuka yawe. Umunsi uravuga umva gutanguye n'undi mwaka. Nikihe kintu uvuga ati jewe ngira nkore mpindure kuri ko vya bindi byahora bizi. Icambere mfise indoto namanye kuva kera nifuza gukoresha ishaka ryanje n'imyaka mikeya nkifise ndacara umuje nagifise inguvu ndashaka gukora cyane ndonke kuronka kwanje ni kuvuga yuko nshaka kuronka ibimfasha bimfashiriza umuryango n'ibimfashiriza abantu kumbure batifise cyangwa no gufashanya n'abandi kuvuga ko uyu mwaka ndizera neza ko bizocamwe iyo ndoto yanje umwaka uzuhera byo byaraciyemo. Okay, uravyizera ko bizogenda neza ariko andi twa tumaze imisi tumva uri ku kazi kora cyane haraheze nk'amezi abiri nimba nihenze udakora ivyo byo bivuga kwiye kubera ikiwe ugomba kwihenda. Pardon gato gusubazi ko ntari machine sinzi gusa ariko ndiko ndaraba neza umego haraheze nk'amezi abiri nyene udakora none mezi abiri yose aheze utari kurakora. Mu ijambo rimwe muri ayo mezi abiri yose narakora ariko ico ntakora nta kiganiro caboneka kuri televiziyo yacu Ndaho TV navyo ni ingorane zabaye gakorane gato ariko novuga ariko ingorane yose ikintu cyose kiba kugira haba hateguye ikindi kintu kuvuga yuko ako kagorane gato yakarahabaye abarongozi bakuru ba Ndaho TV barabasepare abandi bacagenda gukorera kuri televiziyo sindayibuka izina neza ariko Ndaho TV iracahari iriho kandi zo kwamaho. Okay, Ndaho TV turabona ko abantu bagiye gukora kuri irya televiziyo aribo bamanje gukora kuri irya televiziyo ya Ndaha TV. Abahora bakora kuri Ndaho TV nibo wari kurakora abandi barimutse baja kuri Ndaho TV ariko wewe niwe wenyene utagiye gute canke hari ikindi bukintu baba warakoze cyo bacatumye avuga ati reka we nitukunguze ubugomvye canke kubiduhije. Je nibaza yuko sindaraba iyo televiziyo gusa naravyumvise sindayibuka izina narayibonye cover sindayiraba na rimwe sinza bariko ariko je ndizera neza ko Ndaho TV dufitanye imigambi myiza ku gihugu no ku nshuti zacu twese n'umuryango umwe muri rusange uvuga ko abahavuye si umuntu bari mu muryango wa Ndaho TV je ndi mu muryango wa Ndaho TV. Byagenze gute none kugira ngo bicemo kabiri bagabure kabiri mwebwe muhagarike canke bigirene tubwire basi nimba wari ivye kamera canke nk'ivye microphone kugira ngo abo bandi bace bivuga ati reka tuyumuhebere yose Ndaha amatebwe twijane n'ugwa niyacu twigire tumuhebere yose Ndaha amatebwe twigirire Ndaha twigire n'ivyacu. Sinibaza ko atari ko byagenze gusa nakagorane gato yakahabaye ibikurikira narumvise ngo bo abo bandi bavuga ngo barahakinze Ndaho TV no Ndaho TV irahari nuno munsi ugiye kuri YouTube urayibona kandi ibiganiro bibona kwa kuri tujya nyene akagorane kahabaye twe ntitugaha umwanya no mpamvu tutakavuga gusa iciza nuko biraboneka ko hari baciye bugurura ni televiziyo ni kuvuga ko bihagaze neza twe dukora tudakora nta kibazo dufitaniye nabo ego. Ariko gusa hari ako kagorane nuvume ngo bakavuga kugira ngo abantu bamenye ati Ndaho na Ndaha TV nyene bimeze uku nyene bitandukanye hanone ukavuzeho hari kibazo. Akagorane ni kamwe hariho Ndaho TV ariko abandi buguruje indi nubwo ntayizi zina niko kagorane gahari ariko karaheze kuko bo barakora niko numva natwe tuzokora igihe kigeze. Okay, tubaze kwanza kugira ngo bigende ukonye Ndaha ihindurije kuri Ndaho TV byagenze gute? Hariho Ndaha na Ndaho TV umva Ndaho kugira ngo ije kuri Ndaha bajya abakozi bo kuri Ndaho bamwe baje kuri Ndaha byagenze gute? Umubosi ni we yashatse kugira televiziyo zibiri canke nakagurane nyene ko bakarabaye kuri wewe no mubosi wawe ukacitamo kugumana Ndaha yawe bosi nawe akatoramo Ndaho. Nakubwiye ko bosi wanje si bosi gusa n'umuryango turi ndamufata nk'umuvyeyi wanje jewe afise byinshi anshaka ko
mu buzima kandi dufise henshi aho dukeneye gushika ni kuvuga ko ivy'ingorane sivyo dushira imbere twe dushira imbere integuro zacu kugira dushika aho dushaka gushika nta ngorane zihari gushika kuno mwanya bihagaze neza twe turashima uko biri kose. Okay, duhitandika itandukaniro hagati y'aba boss bandaha n'aba boss bandaho. Washaka kuduha itandukaniro riri hagati y'abo ba boss babiri ko tumbona abakozi bo kuri ndaha bamwe aribo bari bamaze imisi bakora kuri ndaho igihe we wari wahagaritse. Washaka kuduha itandukaniro basi y'abo ba boss baho babiri. Itandukaniro rihari wari maze kurivuga deja hariho ndaho na ndaha. Umukozi wese abafise gukora hashaka ni nkuko nanje uno munsi nokora kuri Remix TV birashoboka bibaho. Ariko ndaha yakomotse kuri ndaha ntiyakomotse kuko mvuze yarakomotse noba ninjiriye mwene televiziyo niwe yo kwishura ico kibazo parce que niwe yayikreye ashobora kuba yahise ndaho mukumva umengo bigomba gusa amazina umva peut-être sino bivuga kikintu vraiment niwe yo bivuga aba boss bo kuri ndaha nabo kuri ndaho basangiye iki basi ku buryo botaba bakitirana ayo mazina yose arabiri bakavuga teka twitirana amazina dutandukanirize kuri a bafaniki basaniki. Aba boss bandaha TV ntabonzi ariko nze aba boss bandaho TV umva ntabazi sinomenya igihari kiretse baramishije apana kubinyegeza cyane gusa turumva nyene abantu bavuga abo kuri ndaho nibo bahora bakorera kuri abaje bakora kuri ndahirakora baje bahora kuri ndaha kijya gihe wari wahagaritse baje batangiye gukora kuri ndaho akaroro ninderera ahakuru oya ndazi uraza kwandika ko ndaho turaza kubibona kuducisha hirya no hino tuzungurukana tubwira ibintu vya hariya na hirya turumva ko kwanza kuri ndaho wivye ibikoresho mikrofone byose ibintu byose mwakoresha wavyivye ibyo bivuga kwiki oya nta gikoresho na kimwe n'ibyo cyane nta nibyo nokora nta nibyo niteze cyacu kwiba application je yo kwiba yaramvuyemo vraiment ariko turavyumva ni inkuru z'ububeshi kumbura oya vugisha kuri nawe hari gihe usanga ngombye kuvuga ati oya wivye baranyitwarira none umva sije gusa twarumvise hari imishwano hagati yawe n'aba boss hama bivaho mu nyuma mutora inzira zo kuvana byagenze gute bo bivuga kwiki twemye maje nta nzira nimwe nofata yo kuvana n'aba boss ni boss aranyirukana canka akangumizaho nta bintu byo gushwana vyigeze bihaba nta n'ikintu catari akagorane kamwe kahabaye harabaye kuba separate tu kwigabura kubiri setu ariko reka guhisha nyene canke byabaye ko kuntu ba watoye ivyo bikoresho ashavuga ati tuvireho nyene sinzi ibikoresho byakora hajya byari bizimje sinibaza ko no bivyiba bakavyihanganira ntavyo nokora bifate ko twiteguriye kukubona ryari basi kuri ndaho Imana yonyene God first ibishize imbere bizoca bigenda imbere nyene turarindiriye imigambi y'Imana ariko soon nta mezi menshi asigaye kugira mu mbone kandi ariko haheze amezi abiri kuri ndaho muda posting bivuze ko ivyo bikoresho nubwo uri kurabihakana byibwe nyene kopo kuko nta kuntu mwa muda postinga kandi urumva mufise ibikoresho kandi akazi tuzi ko mugashoboye ajya amezi abiri tumaze tudaposta si probleme yo kwiba ibikoresho kubura ibikoresho ni probleme yo kwitegurira akazi ko muri kazoza bivuze ko kare mwakora mutari mwitegura twaye twitegeye ko tuko turarushirizaho kuko nakubwiye harabaye akagorane ko kuba separe n'abandi aho kagorane nyene tukaba tubona nako kuba separe nako konyene nta kandi uronka ni kwigabura kabiri setu je nuvume ngo nawe uri kuragasha nta kuntu mwo kwigabura uko nyene atakina kimwe cyabaye barigabuye kumvuzi waba ba boss je ntavyo nzi okay bivuze ko hari mwari mufise aba boss babiri umva habaye ingorane y'imishwana y'aba ba boss ama baritandukanya baca barigabura sinzi ko ari bangahe je conzi nzi umu boss umwe ariko babara ba espare sinzi umwe ngo no boss undi ngo ninde burya company igira abantu benshi sivyo no kuvuga ko barigabuye tu barigabuye bamwe batworera bakora ibindi ariko ndaho TV iracafise mweneyo ayigaba bivuze ko aba boss ari bo bacanyemo hama barigabura bamwe baja kuri baguma kuri ndaho abandi baja kuri ndaho sinzi barabaye separe sinzi undi yakora je nzi ko ndaho TV gihari gusa kandi kumwe nayo
Okay, turavyumva neza, turabitahuye basi. Ako Andy, tumvise kandi ko ufise anniversaire wabitubwiye, burya amazina yawe y'ukuri naya. Je niswe amazina atatu, niswe izina rimwe na mama, irindi na papa, irindi ndagitwa na grand-mère avyara mama. Mama yanyise Nishimwe, papa nyita Andy, grand-mère nyokuru wanje acanyita Cedric. Nishimwe Andy Cedric, MC ni kubwakazi. Ah, okay. Hama ubundi Andy, urukundo kuri wewe. Bivuze iki? Urukundo no kwiyahura. Kuri je urukundo no kwiyahura kuko mbego ushobora kwizera umuntu akaguhemukira, sivyo? Uretse n'umuvandimwe waraguhemukira, muva munda imwe yaragusigiye ibere cyangwa warari musigiye araguhemukira. Cufata umuntu mwahuye amenyo yakwiye mu kanwa mwese, we wiyumvire ko azoguhemukira nturi kurakunda, bisigura kuri yahura ati ndagiye kwiyahura ni napfa mfe ninakira nkire. Bivuze ko nawe baguhemukiye. Sindahemukirwa na rimwe je kandi sindahemukira na rimwe. Ariko urukundo bisiguye kwiyahura. Kwiyahura kuri je bisugiye kwiyahura kuko n'umugore wo mu nzu yubatse mariage mugabo n'umugore baravana ca ufata rero nk'umuntu nka jewe nkiragajene kwiyahura nyene. Mvuze kwiyahura nshatse kuvuga ko je nkunze ndakunda ndiheba nyene riwariwa. Urumva rero bivuze ko ukunze ko nkunze benshi mbere na Ndaho TV urayikunze yo ujya n'umuryango je tumanyene je tubaba ko ari umwana ko zikosa mu rugo nyene bategeza kumubabarira igihe mva nayo cyo ituma bivye ivyuma bakakubabarira mukaba mutegura kandi kuzobandanya mukorana. Nimba nari ivyo vyuma bakambabarira barankunda cyane vraiment. Okay, reka tugusaye kwanza urangize n'akajambo ubwira abakunzi bo kuri Ndaho bari bamaze igihe kinini bakurindiriye batarakubona, wongera ubabwiye n'igihe uzogarukira kugira ngo babe barakwitegurira kandi nico gihe kugira ngo bazayo baragirane bayitegura kubabona. Ubwa mbere reka nshimire abangumye hafi muri iyi minsi yose ntariko ndakora, bariho support ya bamwe irabandanya no mu baririmbyi barimwe bamwe nka Lolilo, Best Life Music, Masterland, Larijo na Obelix, ni bamwe mu bantu bakiri kumwe nanje. Ndabashimiye cyane, ndashimiye abakunzi ba Ndaho TV ntibaraduheba kandi barazi ko turi kumwe soon. Igihe tutazi igihe Imana izobikorerako turajya ko icyo twizeye soon turagarutse. Okay, tubwiye natwe bakunzi ba Remix TV nako turabakunda, nabwo Ndaho tubakunda n'aba Remix TV turabakunda cyane. Nabo nyene ntubibagire babwira akajambo nakamwe basi. Nkuko natangira babwira Remix TV nimwe mu mateleviziyo nkurikirana cyane, ndayifana kandi ndayikunda. Urumva yaramaze kunyokipa, yarahejeje, nzoguma ndi umwana wabo nyene ndabafana uko. Yeah. Murakoze cyane. Ndetse nabashimire namwe kuba mwigoye. Ariko imivumburo si myiza we. Nanzi ko nkubitwa. Nande? Nawe wenye. Daba kaboko nugo gwibabona no gushobora turazi ibyo turimo ni game kandi game tugerezwa kuyubaha ni muri ryashaka aho ngeze nahagejeje no gukora cyane naho ifoke nukora. Ariko bwa mbere wari watwangiye kuduba ikiganiro. Birashika mu mvo z'umwanya nari ruguru kijyage sinashaka kumenya ko ndi ruguru bica bisaba ko ndabivuga kujya. Okay, turabashimiye cyane mwese mwadukurikiranye. Twari kumwe na Andy. Akunda kuvuga ngo ni Andy Cool. The MC. Ngo The MC kuri Ndaho TV ni hasanzwe akorera avuze ati mwitege cyane vuba cyane agiye kugaruka ati igihe atazi umwanya n'umwanya bishobora kugenda neza. Turabashimiye kandi gose mwe mwadukurikiye ku muntu atari bwadukorere ka kantu subscribe, turamusabye vraiment yadukorere, commentaire zanyu nazo turazikunda na like cyangwa dislike navyo ngene nta kibazo.